Mukama ndagushimiye umugambi ufitiye ubugingo bwanje. Ndahagurutse imbere yawe nciye bugufi n'umutima wuzuye amashimwe, na cyane cyane kubona uno munsi tukiriho duhema impemu z'abazima. Mukama, imbere ya byose tubanje gusaba imbabazi aho hose tutakoze biguhimbara, na cyane cyane ngo gushima birabereye abatunganye. Waravuze uti mpamagara ndakwereka ibyikinze ndetse n'iby'amaso yawe atari bwabone. Ndagushimiye ku giti ciwanje kubona uno munsi nkirondi muzima. Hari nkuno munsi umwaka wa 2024 aho nagize isanganya uranzura ndi muzima. Nuhabwa icubahiro nukomerwa amashi, uri Imana ibereye amashimwe, uri Imana igira neza. Turagushimiye imyaka 6 Sebarundi amaze akora igikorwa wamutumye. Turagushimiye ko wamurinze ingwara, turagushimiye ko wamukingiye databuja ibiza byose by'ibyaduka by'ingwara, waramuzigamye uramuzitirira. Nibyo byose nubahirwa icubahiro. Turagushimiye ku byiza byose wakoreye igihugu cyacu cy'u Burundi. Turagushimiye ko wadukingiye ikiza n'isibe, databuja uradukingira impanuka zitandukanye. Nuhabwa icubahiro, uri Imana ibereye amashimwe. None databuja turi ngaha ngo tugutakambire, na cyane cyane ngo ushimye abayongeje. Turasabye umuhezagiro uve hejuru ushikire igihugu cyacu cyose cy'u Burundi. Databuja turasabye izi ndongozi zose ziri ngaha ndetse n'abataje ngaha ngo babe umuti utorera ibibazo by'abene gihugu, kuko databuja indongozi saba twari igihugu gusa, ndetse na serugo mu muryango arongora umuryango wiwe, n'umuvyeyi arongora ibondo vyiwe. Umwe wese ku ruhara wamuhaye go kurongora n'abarongoye abo umuti w'ibibazo biri aho aherereye. None Imana nzima turakweretse iminsi yose tugiye kumara ngaha, urabana natwe uturungikire abamarayika badukingire, marayika Gaburiyeli, Mikayeli na Rafayeli, ndetse n'abandi bamarayika bose bo mu ijuru baze bakikuze intara yose kandi bakikuze igihugu cyacu cy'u Burundi. Turasabye amahoro n'umutekano, turasabiye ibindi bihugu byose biri mu irinde ry'umubabaro kuko atamahoro ariho, ubahe amahoro, na cyane cyane u Burundi bubabere itara bubamurikire. Mana ugira neza, nitweka gushimira ibitangaza wakoreye u Burundi, na cyane cyane uciye kuri jewe. Ndagushimiye ku bushimwe bwose bwishiramwe mpuzamakungu ONI ryahaye u Burundi. Nuhabwe icubahiro. Ega Mana nzima jewe narike kugira ngo amakungu amenye, ariko niryashaka washatse gutera iteka igihugu cyacu cy'u Burundi kugira ngo Burundi bumenyekane n'abatabuzi babumenye. Ivyo byose turabigushimiye. Turagushimiye ku bushimwe bwose butandukanye uguma uha abarundi, ndetse Mana nzima ivyo byose byerekana ko wamutwitwararitse. Mana ugira neza, turakweretse abazovuga ubutumwa ngaha, turakweretse ndetse n'abadushikirije ijambo ry'Imana mu gatondo, urabahamagara meza baze bagume bakorera ijambo ryawe Mana nzima, badushikiriza kugira natwe tugume imitima yacu ivyibuha ibiciye kubo watoranije kugira dushikirize ijambo ry'Imana. Ntaze haba ariho bahagarara ngaha Mana nzima, habwiza bw'Imana buze bube ari bwo bakayanganako. Uzubahe ijambo wategura umwe wese, ntituze dutayimvumure, ariko tuze dutahe twuzuye umuti utorera ibibazo igihugu cyacu cy'u Burundi. Urazi umwe wese ikibazo afise, urazi akarera kanakariye ikibazo kihari, turaze ko twizeye wewe nta wundi muti atari wowe utanga uva mu ijuru. Reka dusenge muri bike, kuko Mana nzima nivyo tutagusabye urabiduha. Nico gituma tubisabye twihetse kutatubweranda. Data na Mwana na Mpwemu Yera ari umutima mweranda. Amen.